babone ko kuri Isaac TV atari hano gufyinisha cyari n'umuntu yanyibibanga yuko bijya bintu vya Lebert na Fnny bishobora kwa tarifye nukuri kw'Imana cyari umuntu yambwiye ati Isaac ivyo bintu byose mu bitware gahoro bajya abantu bose ushobora gusaba bashaka nyene basamaza abantu ushobora kuba atari ivyo usanga nagakino nyene kabo ariko nyene babipanga ugasanga Noraske na Fnny na Abel bamenanuze nyene nanuze bari mu kantu tu ahubwo bashaka barabingajya zibanyegejemo rego rashaka gukora systeme ndamuje cyane abakunzi ba Isaac TV sinana Flavia kuri micro ngatse kwindi ncuro navuga gute natawiteka kandi abakunzi ba Isaac TV kambaze ko ndabaramutse cyane muherereye bonjour kubo bukeye bonsoir kubo bwije murazi ko ndakunda cyane kandi ndazi ko nkunda cyane so kubwo rero ndabwiye ati natawiteka cyane barigira kabiri nkoranye na mu boss wanje Isaac ndazi ko muzi ndazi ko mukunda ibiganiro vyiwe ariko rero no munsi so bitego iteka no gukorana nawe ndishimye kandi yakoze cyane turagwaye ikaze murakoze cyane nana yego turashimana Nyagasani naho nkwakwanyije muraza amasaha tukore iganiro saa 7 y'ijoro C'était jour. Ahubwo na Drizi ashari baryama abantu ndabarahe. Ngukora. Dakoze urumva kiragoye. Idolari yo muzungu nibaza ngo nikufa kuri. Nukwiruka. Yari kuri rondera. Turashimana Nyagasani. Nanyi ndatewe iteka kuvugana nawe kandi no munsi bwa mbere ndibuka twakiri ariko no nubu ni sawa ndashima kandi merci bien. Abakunzi ba Isaac TV. Mbisa niza we mu maso. Yego. Sisa nurushe Drizi. Nukuri ndabica ninasanga sawa Imana ishimwe. Amareba abakunzi ba Isaac TV bari bagukumbe kandi nubwo baba bakubona kenshi ariko bari bifuza kandi kubona. Mwumvise amasaha dukoze ikiganiro vraiment dukoze yije muvyumve. So ariko kubwo tushika tuganire cyane ku bintu bivyerekeye Isaac TV vyerekeye abantu bakurikirana Isaac TV kugira ngo tumenye bimeze guca na guca. Tukiri ngaho nyene tushaka duhagarare cyane bwa mbere ku kiganiro cabaye Ndibaza ko kuzi Isaac TV cyo bakimenya kiganiro cabaye c'umumama yitwa Hawa na Sisi. Mu nyuma twagiye gusanga amakuru bariko baratanga amakuru bariko baravuga atari iyo bwari ubuzima bwo muri filme babayemo. Tushaka kumenya nkawe wabitanguje. Sinabitanguje jewe nkamwe bwe mwabitanguje byaje gute? Wisanze gute muri guest story? Nana ubihereye hafi cyane ariko ntacyo bitwaye byerekana bisubiza inyuma gato. Je ndibuka kwanza abakunzi ba Isaac TV tabana tubashimira n'abantu bamye batwama hafi barashima kino kiganiro wanashima kugira nemere kugikora. Urabizi yuko by the way nari umwanya rimwe nari murangora ariko kiganiro ndagikoze wanashima mbabaye abantu baranzi yuko je iyo ndakora ikiganiro si mbancangamutse cyane bandi hot bandi happy mbanyohewe ariko kuba nemeye gukora kino kiganiro kwanza ni kugira nsigurire nemeye kwicisha bugufi imbere y'aba subscribers barenga 150. Hari papa bamwe tugize guhura arambwiye ati Isaac si ngombwa ibintu byose uzuraja kuri kamera wisigura sinzi ibintu vyigeze kuba byandika mavye bya Star Boy byanditse nibuka igihe bava muri Isaac TV hari batujambo twishi haze umwe wese arafise ingene kugira ahitinge cyangwa se bamukurikirane system akoresha. Tumaze guca mu ngwaro nyinshi aba subscribers bacu barabizi abadukina barabizi twagiye turaca mu ngwaro nyinshi twabiye na byinshi ariko hari abantu benshi bagiye barambwira ati Isaac nuzuramenyera kuzurishura ibintu byose ubonye abantu bose bagutira amajambo ku marezo sociaux ngo uzurabishura abantu bose bazara kugira ibintu ngo uzurabishura kandi nivyo si narabyakiriye kandi narabikoreye ko yarumvise neza yuko atari ngombwa ko ibintu byose bije ari ngombwa kuzura byishura cyangwa se umuntu wese yaduka mu rezo sociaux kuzura akugiye nabi kuzura mwishura rimwe na rimwe kalmira kenego ariko mama wanje yamvyaye nawe yarigeze kandi kumpanura ikindi kintu ati kalmia cyane silence ya cyane irica kuko iyo umuntu ariko arakwararaza ariko aragucafuza ariko aragira ibiki hamuka cunuma cyane nivyo hari abantu bafata bijya bintu
bo babifata uko ariko hari abandi bayifata nka seriously bavuga ati kwari ukuri ahubwo Isaac kumengara kuko urumva uvuze izina Isaac ni izina ryareza abana benshi ari abantu benshi baba role model Driza aravyibuka turi kuri World Beach tugiye koresha igana na Simbizi mengo twakoranye na Simbizi turi World Beach kuri Tanganyika narahuye n'umusista kandi ati Isaac je vraiment kugira ninjire muno mwuga role model wanje yari wewe like umuntu narabiye ko umuntu wese mwinga renta hari igihe like yari umugenzi wa Santa yakora kuri Isaac TV tije mbonye Santa je muri Isaac TV narabaye touché Nivyo ati nanyi zoshika muri Isaac TV gute so impamvu mvuze ivyo Isaac TV ni brand yareza abana benshi uvuze Isaac rimwe na rimwe hari igihe hari n'umuntu uvuze Isaac yumva ibintu byinshi abonamo abantu benshi nk'ubu tuvuze Isaac TV tubonamo na Nana Flavia Isaac ni jewe ariko Isaac TV ni ibintu byinshi ni benshi bajya bose barimwo na Isaac TV boraciye kure bambabarire ariko nago sigura yuko iki kintu naguyemo cyangwa se ibintu na kiganiro waheriko kumbaza si cambere si cambere nguye sivyo vya mbere ndabiguyemo nkuko je ndamaze guhura abantu bakurikiranye historia ya bidondo na bidondine natanga telefonwa na bidondine ariko nambye ati Isaac urumva ari umudamu wa bidondo kandi turabazi n'abasani Isaac ingo ginda guhiganira urumva natwe tuba tushakira nyene content tuba tushakira ibiganiro ndagenda namuha micro Isaac ndishaka ndamuvuga ndishaka ndamucare bidondo mvi nyuma mwaye era bidondo bana nyihera ikiganiro mandaja naje kurusaku Basuru sako by the way kumakuru ndakunda du story ndakunda amakuru ndakunda iriko biravugwa byose ko ngurukana navyo bishushe Isaac TV twe twitwa we are on time turi ku mwanya n'ivyacu byose tuzashaka ko abantu bose babimenya normalement nuko gusaje ubu mfatirwa na byinshi naho ubundi jewe nashaka ikintu cyose source d'information ubisanga kuri Isaac TV kandi naho biraja nuko gusa ubusigaye ibintu byose ngenda bitwara gahoro n'ubasigaye ntinya kuko ari ibintu badutamwo kacibintu n'ibintu est-ce que c'est vrai nivyo nk'ubu rero story y'umukobwa yiyahuye ingozi basanze yiyahuye n'igikwembe ibintu nk'ivyo so urashaka kugenda ukagira reportage yo nkuru ariko ava yuko kwanza yigwa muri nivyo turaba kwaza ibinyamakuru source iyo nkuru aho yagiva peut-être shoko ari byo cyangwa sivyo ujya mu jama yazutse cina tangiye kubimenya kare mu jama yazutse Gitega twamenye kare na Drizi aranabavugisha tugira tuje kubakoresha ariko aka break kwanza nivyo sivyo urumva Isaac TV va n'ingwano twaciyemo sigaye ntinya no gukora inkuru sigaye ntinya no reporter inkuru kubera ivyo nyene rero so bidondire ni abantu bambere bantaye muri ivyo bintu ndabigwamo sha mu nyuma ndabadese cyasanga sivyo cyasanga bidondine sha sivyo nibahebanye narababaye kandi narababwiye ngo ati kuri mwarankonishije amakosa kuko je mu bintu basi mufuma muza mvuge muti twari twarashwanye ariko twasubiranye eko birabaho so ni birero bya Sisi na Hawa kubakurikirana Isaac TV bagende barabigana byo hasi nari nararahagaritse gukora ibiganiro by'ama gusubiza hamwe abantu byo guhwanisha abantu byo guhuza abantu impamvu nari nabihevye niyo nyene rero wera naguma nikika ko ibintu byose nguyemwo shobora kuba atari ivyo byose nguyemwo wibaza ko kudeseva baca bandeseva rero mbonye iganiro cya Sisi na butoye kwanza numvise umbwiye ngo bariko barakurondera ngo wakoresha iganiro narakangutse narakangutse ndavuga ati what's wrong nibiki habaye ko batandorende jewe nyine ko arije twakorana ibiganiro bas nivyo urumva ati navyakiriye gute sinavyakiriye neza ukibijamwe wari uzi yuko ari ivyo canke baragusiguriye nkuko baje kuvuga après bari bagusiguriye ko ari inkuru canke ari filme yabo je nibigeze bansigura ko ari inkuru nibigeze bansigura ko ari inkuru ahubwo ndibuka abantu twari twica kuri intebe nyene abantu Hawa niwe yaje arambye ati zake cinafise ingorane yo kuntu mikigani tingorane zihe tije nukuri ari umukinyi
yambwiye ko nyine umu artiste umukinyo mareresi ariko aranyiba umugabo ariko arantwara umugabo ariko aransambuza urugo rwanje ati mama nivyo urisirwa arivyo nushaka dushire kuri kamera ati abantu ba Isaac urabazi nabutse bazogutuka abandi bakubwire neza abandi bagira ibiki rero ntuzure yajise ntibize gutsitansa ngiriki ndibuka na Dirisa aramubwiye ati nukuri yego mbe kwanza na David ko nawe wari wicaye haje hari abantu urumva abo bose niyo bari ariko gusa bavuga ati sha iyi nkuru nawe twoheba cyane naranse no kubikoresha ikiganiro Dirisa ati pima ash ndafise mu cameraman yitwa Maneko arakunisaku sinigera mbona ati iyo content ntayo twoheba iyo sino ihusha iyo sha boss wanje babarire ndakuba ariko iyo je hakutoyikora je no fuma meba Isaac TV umvera gushikira mwana none Drizzy gashabigiyemo ntaco bitwaye tuba turakoze ikiganiro rero nikujya wabonye byabaye kujye ngibiye gire babibonye nagenda ipost ngo nyene warashimana natanga no procedure zo kumunondera uyo mugabo dawe nashushe ndabona nivyo ndondera yego kumbe sivyo yego narabaye diso kandi ubu rero abantu babitahure kandi rero karakteri inkuru nana niko nahevye no koresha ibiganiro byo gufasha abigeno byo gufasha abantu bagowe niko rero nabihevye abantu reka ndabatahuze ko narigeze guhura n'abantu bamwe mu Rwanda barambaza bo bari Australia America yabambwira ati Isaac uwatagikora byo bigeno byo gufasha abantu ibiganiro kuko kera ari bigano nakora gushaka ngiye gusubira kuraba bagowe abagwaye abamize nabi nkabangira ubufasha kandi bakabafasha vuba impamvu nabigabanje bijya bintu warashima cengiko ndabisigura gato impamvu nabihevye nana nabihevye kubera wasanga okay ndabakoreye ubufasha bakaca baronka bwa bufasha ntibije mu ngiro abade ntibivuze ugasanga umuntu ashaka jewe nshaka ko mu mvura merewe nabi shaka $1000 sawa tukaja kuri active tukakomenda bakamuhereza nk'igihumbi cy'amadolari ukarundira mu ndibukaro namba Kennedy Samuel abana baje bari muri Amerika Kennedy na Samuel bageze gufasha umupapa raho ari muri ville w'ikimuga barantuma n'ibintu ngiye ati Isaac mushire kuko twakora ikintu cyambere ko arasubira ati je ndonse umutahe nkaronka amafaranga nkaronka ibino cyamba mwibarabara sonsubira gusekereza uko projet yari gukura abantu bagowe mu mabarabara bijya byo gusegereza iyo isha nana ndagenda ndafata amafaranga ndibuka Kennedy na Samuel bamwe bayampaye ndamushira ndakora na video ndayamuhaye byose fresh byose turabamuha n'injya turamushira hewe inyuma y'ukwezi cyane ndamusanga ari muri ville akora segereza n'ibyo byose rero cyura abantu bazobona ko turababeshi bazobona ko turabayescree bazobona ko bazobona ahubwo sinzi umva kumbe ibi byose n'ugenda guhiteranya n'abantu bari eta yabaya Karimbabel Kamera biramwibuka umuyenzi byamujama yapfuye mu buyenzi yishwe n'ingwara y'amafyigo ibintu nk'ibyo twaramukoreye ubufasha nibuka na Simbizi yarabigiyemo n'abana b'umukuru w'igihugu barabijamwe barambwira ubufasha bikamera yamaze gukwira tuko turadeclara rero bamurungike muri Kenya bamuvure iyo ngwara barashobora kwivura muri Kenya biranga abantu barakrana gati why not kubera ko ataraja kuvuzwa cyo turabishira rero habona kubera ko ataraja kuvuzwa umugeshe iyo munsi ubufasha bwabonetse urumva ngo bashaka kwigira ngo bamuvurize mu buri Australia kombe imigambi ariko cyangwa baci batoroka bigumireyo hewe tucha turajenga kuri Isaac TV turakomindura turasemerera shanana bajya abantu barantutse abantu baravyibuka kuri Isaac TV narariye bitutse bijya miryango barantutse sako tukome karema kusu ati bana sinijo hano kumega tumizuko urumva urakora ibintu ukabona umenga gukora neza ariko ukabona umenga bako bagashaka kugaruza muri bya bintu kivuga ibintu byagi biranci intege cyane kujya uvuga ati none n'ibyo tuzokora kuri rezo sosiyo babona umenga ibintu kuri urazinana ko haragira n'ahantu mpuze n'ikiganiro abantu bakugira abavyize bakambaza ati zakuri siri ko ari ivyo baragira amadudu nivyo ati nivyo je nabagira ati nivyo kubera jewe ikintu nanse nana uvyumve nararahiye nta nkuru yo kubesha nzosubira gukora
damavi kuri Isaac TV nta nkuru yo kubesha nzosubira gukora hako ndayikora bazofume babintamu konye nta Jones ariko inkuru nzi ko atariyo nta nzigera nshira kuri Isaac cyane gose kubera bakunzi bacu saho kubesha abantu bo kuri Isaac kubera abantu bo kuri Isaac TV nana n'abantu bameze bavuga ati ikintu tuhawe na Isaac TV kiba ari ico kiba cizewe bisigura rero abantu bagenda baraduca intege cyane na baraduca intege that's why ubona je ibiganiro by'abakinnyi b'amasinema bo kandi nayo mpamvu ngiye muri situation byabaye hagati ya Fnny na Lebert twakubonye cyane Fnny Lebert narakoze iganiro na Abel Chabe naramushatara muzindukiye kwe na maneko wanje turagenda kwa Abel kumukoresha iganiro ariko urabona ko bijya mu menga sinabishuyemo cyane babigiyemo antwenge niyo mpamvu yuko affaire ya reka wanashima cengira ico mvuze kuri affaire ya Fnny Lavine na Lebert hamwe na Ivya Noraski biraba urabona ko menga bari muri zuguru yego ko bijya mu byevara ntaya makenga cyane baje ko ari na base none twomizemizwa niki kwa livyo kubera yuko Fnny yagiye hagera avuga ati Lebert yashaka kukundo hama Fnny agaca Lebert nagaca jaje akavuga ati Fnny mbwira we ndakuzi waragira ibintu kujya kuntu batiranya amajambo cyagera ngize n'amakenga no mavuntu menga sinabishuyemo kandi kujya naramuhaye ikiganiro nuzenya Abel bica bigarukira hajya sinashaka kubibona nyamu kuko you never know bashaka gutangara ejo gasanga hirya ejo basanga bari mu kazi yego so ntaco bitwaye umviriza neza nana ntaco bitwaye abantu basi bazofuma bamenya yuko ajya ama TV kandi biri mu bintu biriko biratuma ikintu cyose kija ku ma TV online batacizerawe uzi yuko abantu basigaye uzi yuko abantu basigaye bizera cyane ibintu byanditswe ku ma Facebook kuruta ivyo babone kuri YouTube kubera iryo bavuga ati YouTube reka bajya bari mu kazi bajya bari mu mabase bari kwarondera amafaranga bari mu mabase bari mu wiki ugasanga biriko biratwonona reputation jewe malgré yuko ntobikora ariko jewe niko nakora story nkabanze ati story niyo kubesha no ivuga nabwira abantu ati mukurikirana imisi na magiranda bakini filme barayiraba filme barayiraba jewe ngira nabakorere seri tukiri ibiganiro bya seri kandi boyikurikira kandi boyikunda kandi bo biraba ariko jewe sivyo nshaka kubamenyereza umva je nshaka bamenya ati story cye kuri Isaac TV niyo urumva rero jewe byatangwe mbona ko ari byo kandi urabona ko nujya mukobwa niba ari sisi yarampaye ikiganiro gikurikiye kandi je nababwiye bakunze Isaac TV ati je amasinema nkina of course nta masinema je nja ngaho nkine kuri TV bisigura muri ko murabona ibintu kuri Isaac TV directement cyabona ko ari byo niyo mpamvu ubona umenga kandi niyo mpamvu ubona byabateye ubwoba niyo ubona ko bace bakurondera mukorana ikiganiro byarabateye ubwoba kubera bibagije ko baje gufyina kumbe nuko bimeze kumbe bamborere yuko isi wabonyene nabandi baboneye ko kuri Isaac TV atari hano gufyinisha cyari n'umuntu yanyibibanga yuko bijya bintu bya Lebert na Fnny bishaka ko atari byo nukuri kw'Imana cyari umuntu yambwiye ati Isaac ibyo bintu byose mu bitware gahoro bajya abantu bose ushaka gusaba bashaka nyene basamaza abantu ushaka ko atari byo usanga nagakino nyene kabo ariko nyene babipanga kasanga Noraske na Fnny na Abel bamena nuzenya nanuze bari mu kantu ahubwo bashaka barabingajya zibanyegezemo rego rashaka gukora systeme rega rero systeme zishobora gukora China Drizzy tugashwana kugira wanka Drizzy achaza kubwira yo Isaac nanje kandi byarambaye biramaze kumba ko shana na docteur nkuru Starboy no yigeze kuntera inkuru umunsi umwe ati ngo kasha Isaac byo razona bamaze kuza kumbwira amajambo mabi kuri wewe kubera bamaze kubona okay abantu bashwanye cugenda nana narakubwiye kijya wapi niyo mpamvu zorabe n'umugore n'umugabo bashwanye ntihabura baca baza kudraga baca baza kudraga umugore bakanabura abakobwa baca baza barondera urya muhungu ugasa kugira gusa bapondane kandi ugasanga ariko apondo n'umugenzi je ndamaze gushwana shana n'umusheri wanje ugasanga twe turashwana dushwanye ukacibona babandi bitwa ngo nabagenzi biwe namwe bahafi bagenzi banje babana baca bumva
Oya twari tubizi ko mutashobora no nta minsi kucyumvira ariko muhuye akagutwengera kandi ibyo abarundi barabikunda abarundi benshi kandi barakuyogenda buke nivyo umurundi na son excellence ahora bivuga abarundi turagoye ara muri kumwe aragutwengera akakonesha kakari kamenye ko ari sawa muvanyu akijya agaca gupangira imigambi yo gukorera nabi barashimo gasanga projet yo gukirira nabi A to Z ari ni wayiri nyuma kandi wowe umengana umugenzi mpfapfe so byose ni ikibazo nuko nana babarira nyene oya ni boy kugira dutahuze kugira umubabaro urumvemwo je mvuze cyane biramva warababaye cyane ndabizi yampisi kugira ngo mubone kijya kiganiro abakunzi ba Isaac TV kuko avuze ati yarababaye koko turakoze ikiganiro haheze igihe kitarasohoka kubera yuko muri we yarabaye tuje ntibibuka ko waje kumbwira ndaramusavye ndamusipire ndamubwira ati turakwinginze ico kiganiro kije ko ndakutama ko kijako kwera araturahira nari nase ko kijako kugura guma nimvira reputation ya Isaac ego mugabe Imana yarakoze cyaragiye ko abantu bararose umuco nubwo habaye amakomantere menshi mbega kwanze ge amakomantere wayakiriye gute ko haravuzwe ko ngo Isaac ngo turayihevye ngo turagize des abonnés ngumva ngo Isaac unye turamonye ko bagomba subscribe ogiye agiye ko yavuye ko yavuze ko yavuye ko sinzi ahubwo abandi bagoma biyongera umva bavuga ngo Isaac ngo muri Isaac ngo turabonye ko muza n'ububeshi ngo turabonye ko muza kuturaba mu mitwe niyo mpamvu urabona rero nana impamvu niko nanga kwijegana mu giposting ni ivyo rero naguma nana yige no cyasina hawa naguma nanga ko mu gipostinga kubera ivyo nyine navuga ati ni cyaja abantu baza kubona gute Isaac TV kuko nigeze no guhura ndazi araza kuraba ikiganiro peut-être kirashaka kumugwa mu maso yo mpapa hari umpapa araho twahuye kuri KCB arambwira ati Isaac aramagarika ntabwo nzi n'ukuri kw'Imana Isaac kiranda kubaze biye ibintu bya sisi na nuzenya na hawa nivyo kuko ko arapfa umugabo umunsi nzosanga ko atari vyo Isaac TV wadayihevye urumva iryo jambo ryangumye mu mutwe cyarumvira impamvu ngine namwemeje ko ari byo cyarumvira ndivire umva ibintu byinshi biranze ndabona reputation yanje ndabona reputation ya Isaac TV ndabona yo ukuri nanje narabaye tushe cyane ndavuga ati no ariko malgré tout ku cubahiro c'abavyeyi burya sisi nibo batumye rero nemera ko igeno kijako abavyeyi ba sisi barareagise nabi cyane kuko Isaac TV barayikurikirana kandi nabo barayizeye ku buryo narugiye mu audio y'abavyeyi basibambye ati Isaac nivyo abana bashobora kuba bagutaye mu makosa ariko audio naronse si audio y'abavyeyi kunsaba yuko kijagano ndagishirako ahubwo yari audio yo kumvigira ko ramukarira sisi ariko baramugira umutima bari no kumuvuma turavuye mu bavyeyi uradukuye mu bavyeyi afite nibavyeyi usanga ashobora kusohoka cyane ku kazi ba fonctionnaire kuntu ugasanga ari ku kazi bari korara ba YouTube igano kabagwako bembe mama sisi umwareze gute mama yo se mama senzi umwana wasigaye agorera abagabo kunuko bikasha bigwako urumva rero bijya reputation umwana iki cyane umva y'ama audio muvyeyi ariko ari doga ariko arababara ariko agira iki yo ngati yo oya vraiment muryango niho upfa kubera ibi igusa reka tuve kwishirako peut-être nzo ndabisigure nanje nzo ndabisigure hama abavyeyi ba sisi abegere sisi kuko umugane niwe byagarutse ko cyane bamubabarire bamutahurire yuko mbo okay yaratwawe nyine na kujyo star ni atare abantu bakeneye kumenyekana ni atare baraba peut-être aravye n'ikiganiro umuvyeyi wiwe amenye ko bamushavuriye cyane sisi ariko vraiment si big deal niba bikore niba bifate big deal gusa ni big deal ku bafans ba Isaac TV ni big ko nibo bariyagise nabi nibo bashavuye nibo babajwe ego tukibonera rya amakomantere tucumva ivyavugiweho ivyavuze n'abadukurikirana nakaye kajambo woro basi inyigisho woro hakuye nyamukuru uvuga ati jewe vraiment ibintu nkabirya sinzosubira Santa niwe akunda kumbwira ijambo kuko Santa ari mu bakozi bakoze kuri Isaac TV n'ubu tuyikominika cyane kubera iki kubera Santa afise ama vision afise ama projet na afise ivyarimwo rero rimwe arasaba impanuro y'ibinabiriya niwe yigeze kumbwira ijambo ati nukuri ndasavye bose ivyo muzogira byose Isaac TV aho twaciye
muhagumize uko twahaciye like muha reputation yaho muyicungere ibintu nk'ivyo rero wanashima niyo yanambwiye ati uzuraraba amakuru muyitondere cyane kugira ntimushoke musanga muko murahenda abantu ariko no kwihenda kandi ku makuru birabaho sisi birabaho kuko ndibukana akeza net bari gupostinga bavuga ngo meri ngo zotangura kurihisha abantu ivyo munzo ariko nabo nyine aho source bayikwishura kuba batihenze cyane aho bakuye ayo makuru niko gusa meri yakizira byo iravyanka yatiye amakuru siyo so ico byansigiye ibintu byose ico biriko biranyigisha nico byanyigishije kwitondera ibintu cyane amakuru ama news ni kuyitondera cyane suguhuruduka ni ibintu kubitwara buke kuraba neza ko inkuru ariyo niyo mpamvu nifungwa rya Bruce Melody kinararigiye mwo neza burya je kugira nemere ko na Bruce Melody yafashwe narishikiye kuri tele ahari bisigura abantu bari active bumve yuko ikintu kizoca kuri no television nta blague izo birimo nta bubeshi zo birimo niko nayubatse kandi niko izokwama nivyo bizokwamaho ahubwo ibintu bizoca ko vy'ububeshi nkamenya ko ari vy'ububeshi kigana kizoca gifutwa direct gifutwa kandi wanashima kubavyibuka hari umukobwa yitwa Ndedrize umukobwa cyo active yitwa Mili yarongoga yitwa Mili yigeze guca kuri Isaac TV peut-être bashaka bamwibuka abadukurikirana cyane abakurikirana Isaac TV mu dada twamuta niwe wanashima yakiriwe naba Delicia voilà Delicia niwe yanamwakiriye aramuha umupira wa Isaac TV aramwakira rero Mili anashaka kuba batazi impamvu yavuye muri Isaac TV Mili cyatumye anahagarikwa byari byo nyene like baraja ahantu bagategura ama basic akiza bakabipostinga kuri Isaac TV je rero cyo gihe sinakurikirana cyane kuko nari concentré ni radio posting ningo numva abantu bambye Isaac TV nibiki muko muradushira ama cinema muko nibiki ndabye icambere cyakabiri cyagata igaca sanga nivyo bari mu mabase bari mu story bari mu oh mon dieu stop aho nyene rero biri mu bintu vraiment niyo reputation yambe nashaka ko Isaac TV bayibonamo cyane gose rero byaranyigishije kwitondera amakuru nivyo nawe ndakubwiye in story news uzurayitondera cyane abayikuyinjiramo ivyo ari byo byose ibyaduka byose bakunze Isaac TV murazi ko turi ku mwanya ibintu byose twabifata ku mwanya twabishira ku mwanya ariko ubu nararahize dosubira guhuruduka mu bintu byose cyane gose kuko baramaze kumfutisha ibiganiro byinshi ugasanga byantwaye n'umwanya n'inguvu baramaze kumfutisha ibiganiro bitari bike si ivyo gusa baramaze ku ni nkibi byose ubona kuko barangurisha amakosa menshi ariko rero ubu naratahuye ko atampamvu yo kwiruka n'inkuru cyane ahubwo no kuyitondera yego nico nivyo warashima mura ntohoza ndayitoza nuko gusanga hari ivyitamwo nyene cyangwa sanga nabo baraguhenza ko babikoze akayerere amayerere arabaho muri ibi kuko bavuze ngo tweko tushaka kugira promo ngo ya filme baravuga ibintu byinshi cyane narinzi iyo bazaha kavugisha kuri vraiment twari kubikora mugani twari guca dukora tuzivuga ngo nivyo je vraiment uretse yuko atavyo nokora niyo mpamvu je werekana kwibiri bangasi nana urana kuri Isaac TV guhera ikiganiro cyande ibintu amastori yose babonye kuri Isaac TV na story nimwe yo kubesha yaririmo uhereye ibyo by'abasisi n'ababutoyi n'abane sisi nabutoyi n'ubu bari n'abasheri bari kumwe banashima amatwa asubira ngo bari mu kugira mariage bijya ujya twasanze hari ruguru ni Ndedrize hariya shutela nanuzenya na Kristela zya stories ari ngene je nakora ibiganiro navuga ati sha cerekana biko ari ivyo rekana biko kirangusanda biko ari ivyo kandi ugasanga nivyo byinshi basanga rero ari ivyo story ya D1 na Santa byari ivyo story ya yande hari ibintu byinshi byagira cyo Isaac TV mu wasanga kandi bigahera urumva niyo mpamvu nubu nuzogiye kumubaza nuzenya D1 kumubaza ati mbega ivyo na Santa yari base uyatse sinyari base byari byo gusa nuko gusa tushashatse kubibandanya ariko twabigarukize hafi kugira abantu ntibikange ngo na mabase kuko abantu baragoye cyane gose none umwanya nashaka kumenya umwanya Hawa na Sisi
mwasanze muri abagenzi mwasanze muvugana fata gute imigendanire yacu imigendanire imeze gute ubu meze neza meze neza narara warashimadije ndanabavugisha nyuma yabigiye gusana ico message ndibuka message ya nyuma nabandikiye nabandikiye ati ibintu mukoze sawa murakoze mukoze ibintu kandi je kugira nemere ko ikiganiro kijako ndavyemeye kubw'ikigongo gusa ca sisi c'abavyeyi ba sisi tu na ibindi byose je nta kimwe byari bimbwe ko nta jewe ikiganiro cyose kugira ndagifute ndazi barabonye ko hawa sisi yaje kuri TV ariko nasaba ko ikiganiro tugifute kiye cyambere bagwana nambwiye ati jewe kugira mfute ikiganiro mon cher ami birashobora kugorana kwe ariko buke petit à petit rero turavugana kandi nibona abansi vraiment kubera ivyo turavugana abarundi kandi vraiment ivyo bashatse barabironse bashaka hit bashaka kumenyekana barabironse nimbari base bari bashaka nimbari amabase nimbari gusa ndasabye nibazosubire kubikora ivyo bintu bazosubire kubikora naho bikora nibazo bikore kuri Isaac TV hari ama televiziyo bamenyereye ko amabase ariko si Isaac TV ego cyane gose ni kakajambo rero bwira kihumure abakunzi bacu ko amakomantere yo ryambere mbonye komantere kazigi komantere kw'iki kiganiro afite ngani nka komantere zirenga amajana nka bitatu ngira cyari mukabifatanya so jewe nibaza ko je cyo no basaba icyo no humura cyangwa se ijambo ry'ihumure no babwira bakoze ba Isaac TV bahumure bahumure Isaac TV yabiri iri ngaha ntayizoja tuzofuma dukora ibiganiro bibishe ariko vyo byukuri urumva ijambo vuze tuzofuma dukora ibiganiro bibishe ariko vyo cyane gose hariho ikiganiro tuzoba postingira ryari Drizzy yakibitsa kibona ikiganiro c'umujama yatubwiye ko akunda dodo cyane amukunda dodo aragenda kwa dodo aramushira n'amashugwe aragira intiragishira bazokibona so ico kiganiro rero ibiganiro nk'ivyo turabisigura neza ati iyi ni story like reka tugende ariko uyu muntu ashaka ko tumuexposa tumushikana imbere ya y'umuntu akunda n'umuntu urase wewe nawe uvuga ati je ndamukunda cyane umustar kanaka mushikirire mumuze nawe yo guhura nawe ivyo birasanzwe sinzira yo kurondera ubustar gusa ninzira w'umustar guhura n'umufana wiwe biri simple rero nibabona ibiganiro nk'ivyo biba biri simple rero ico nababwira kuri Isaac TV nta story yo kubesha tuko turashirako nta story yo ubesha iriko nta story yo tuzoshirako niyo twikanze ngo niyo ubesha twarayifuse kandi yo niyerere yama ihari isi yose no kuri Al Jazeera barihenda ugasanga bakoze story cyangwa se habaye inkuru bagasanga bayihenzeko no kuri RTNB urako no mukuru y'ugema bakosora birasanzwe erere nk'izo zamaho ku isi yose kubinyamakuru bikomakome byose byama usanga byaguye amarere nkayo ariko bakisha bikarukana bagahagarika iyo nkuru rero kuri Isaac TV bahumura na story ubeshe magenzo bazanira sinzona abamaramaza abanyarwanda cyane abarundi n'ubu turategura voyage ahantu tuzogenda tuzobaha ibintu byinshi biryoshe kandi vraiment bazokwinjoyinga cyane gose narabonye commentaire imwe ivuga ngo mu mpera canke mu ntango z'ukwezi harabigabanuka ry'ibiganiro kuri Isaac TV bisigura gute je yo commentaire mu mpera no mu ntango z'ukwezi ego barakunda kubikina kandi shawuze ko akantu ariko ugakomatira nagasubira avuga ati ziko akarakana ariko akantu nibihenze kuri Isaac TV ravye duhe mu mpera z'ukwezi no mu ntango z'ukwezi kenshi ibiganiro ntibibari byinshi kuri YouTube urazi impamvu ziva ku bintu bibiri gusa kandi ntibaza barabibona rimwe na rimwe kuri Isaac TV tumaze imisi 3 tutaposta ziganiro bize birabagwa nabi ahubwo haba habaye iki tuko turakora ibiganiro byinshi tuko turabistoka cyo ni cyambere cyangwa kabiri ugasanga n'umwanya nyine wabaye tumuto ugasanga haba ibintu badufatiriye ura mu mpera y'ukwezi turukora ama raporo menshi hari ibintu tuko turegeranya nka je personnellement warabizi mbavise tundi tuntu amasharge menshi mba ndiko ndagira ariko vraiment nta birenze kandi urabona ko jewe ntigeze maramaza abakunzi ba Isaac TV namye ndabagwa inyuma namye nshaka kubaha ibintu byose bishushe naho ubona ko
shabo ya Isaac TV niyo mpamvu jewe umuntu azondekonera kuri Isaac TV cyezo of manda muheba kweri hakomeba abo ba subscribers so umuntu ndamuheba kubera nana urazi ko tuge ariyo televiziyo ya mbere ndiza arabizi niyo televiziyo ya mbere yamazi amezi hafi 4 itarikira kora twabaye numva nyine twabaye dispa twatakaye yego bro kurazima turagenda turapotera ariko tugarutse baratwakira can you imagine abona babone bari yungira abanyarwanda abantu benshi ati yuzake wacu uragarutse yo duhe show duhiki so nibumve ko hama ikindi naco abantu benshi hari ibintu bibiri je bamenyeyeko kandi bavyumve hari ibintu byinshi bibiri byatumye Isaac TV bayikunda kuva kera ikintu ca mbere ni stories z'insaku ariko zo umvirize story z'insaku ariko zo ikiri ibintu vya mbere byatumye Isaac TV bayikunda kuko urumva kenshi dushikirije inkuru wasanga ari insaku ariko yo ica kabiri abantu ikintu bakundiye cyane Isaac TV ni stories zo gufasha cyangwa se gutabariza gutabariza by the way ndakumbuye no koresha igane indaya ndakumbuye indaya kabisa ndakumbuye kuzikoresha ko indaya cere indaya ingene zidandaza ingene bazishorera ingene bigenda ingene bazi urafyina kandi rero je ndibuka narigeze koresha igane indaya ndavyibuka kera narigeze koresha iganiro indaya ziraronka ubufasha narigeze hari umujama yigeze kurongora umukobwa wari je nakoresha iganiro w'indaya kandi namukuye mu buyenzi yarane bita ku mapave mu buyenzi ega amapave nari bukamege gusadritse no mu buyenzi ari amapave urumva bahita kwande kwanda hibuka wantu bahita kwa mukono kwa mukono hajya kuri 25 hajya niho nabakura rero hajya vraiment harabadada vraiment nakwihajya nakoresheje igano kandi n'uguruka imana biye biganiro bwa mbere tani babitahura guverinoma baradukarira muko muramwe uraya muko muratitura imico kama niki ariko munyuma baca barabitahura ati okay kumbe target yari kubakura muri zijya ngeso kubazana no kubabwira ati umviriza mwe muze mu expose mutubwira ingorane mufise kugira uhebe kano kazi ushakiki hari umuntu sanga yabigiyemo kubw'ubuzima gusa bwa ati je narabuze ngenderera umwana wanje naratewe inda n'umuhungu aranta canke iwacu baranyirukanye canke namanutse Bujumbura nziko vyoroshe biranka cyasanga ko igitsina canje cobe diri urumva rero ivyo byose nibiganiro ugenda urakora kugira bifashe societe nk'ubu ari umuntu mvuze ko mbabuye ko indaya gacapani kumva karatanguye kujija karatanguye ashurumva ariko ni basi nko kwigisha abantu gukoresha condom nzi bisanzwe koresha condom ahubwo muzi tuzokora igano wigisha abantu ngina we nukoresha condom reka mundabiri bareka kwanda wita guhinduka nta prudence ukore tuzobigisha ngina bayikoresha ndabizi urazi ngina bayikoresha na ntreta narizi ivy'ubuganga warizi ivy'ubuganga ntabwo abantu bigiramo vraiment urumva warizi ivy'ubuganga urumva we ni sawa wigisha nta kibazo okay sa procedure zibiri zingine bayikoresha procedure zibiri condom procedure zibiri nk'ubwo uguze tuvuga tiko turayigisha itwakwica iganiro karagaciyemo sawa turebe party 2 ikiganiro ko bigezweho ni party 2 muduhe igice cya kabiri nivyo bigezwe tuzoba igice cya kabiri two turigisha bene gihugu ngire bakoresha prudence kandi tuzoturonka sponsor muri PSI turonka sponsor hariya ko PSI barigisha stop sida barigisha ngine abantu babikingira ningene ushobora gukora amabanga yabubatse ntuwandure cyose birabaho ingene ukwipimisha sida ugatora inyishu yawe atakibazo byose bifo abantu babimenye kwanze abantu bibaza ko ingwara ikaze cyane ari sida ariko ari ibindi bigwara biva mu mibonano mpuzabitsina ugasanga ni kibazo zisumbuye niyo sida mbere zisumbuye niyo sida ugasanga umuntu agwaye nka gaswende urayizi hari urwara rwitwa gaswende naguzi
ndayumvise urugwara rwitwa gaswende n'urugwara rwandukira abahungu mu bimba by'irondoka n'umuhungu ni ingwara umuhungu agiye gusoba gukora umwanda muto aca ava amashira ugasanga benshi rero bavyita ngo ni infection z'abahungu ni infection ni gaswende ni bigwara usanga ni bya bihungu usanga bigenda bihubona n'abakobwa uyu ukacura rero umukobwa yigwariye infection rero basa gaca biguhereza ugasanga yarariraguye kandi ari inyigisho kandi uraziwe turake ifo de créer ikiganiro cyo kwigisha abantu vy'imiti bambe vy'amagara meza nk'ubara bamona ari umuntu atazi ingene atazi system yo kuvyara ku rugero utakoresheje inshinge canke ibinini canke méthode naturelle batabizi uva nk'ubu nanaramaze kuvyarana kubera wizi vy'ubuga ngo ubimenye arabizi mwe mwari muzi ko ari umu universitaire afise licence uzorababwira we baze baragufata kawaii karagaciyemwe rero soma bakozi ba Isaac TV reka bahumure bahumure Isaac TV ni wabo ni televiziyo yabo ntayija ntayirikiraja ni televiziyo twemeye ku sacrifice ubuzima bwacu kubera abo niyo mpamvu je narafata n'amariski nk'ubu turafata riski ikomeye cyane yo gufata voyage na drizi tugende iyo kuri cyane mu gihugu cyakure kugira tubahereze exclusivity bazobibona amakuru meza bishushe we tugusige wenyine i Burundi hama uce wiyakira Cyasigaye ndi nta kundi otekereza. Uzogusigira undi mukamera mana kumara kwirwa inyuma Ego. Amakunzi bacu bakunzi ba Isaac TV uko musanzwe mubizi mwadukunda ntimuhagarike kudukunda kandi muhagarike kudukurikirana. Abiyongera gume biyongera. Nako natanga igano nashavuye birangiye ndyohe. Ego bro. Kuko babaye kugana je navuga ati aya bose babaye nibibazo. Ego bose yababaye. N'abakoresha bo gushika nabi byose bica nimbwa tunze nayo yashikiye uvuze ati vraiment tumusiprie tumusabe nubwo amasageze kure tumusabe vraiment Isaac TV turabapambana isana turapambana sana niyo mpamvu gukora ibiganiro saa 9 saa 8 ijoro saa ngapi sasa ego cyane gose nize ko abakunzi ba Isaac TV bahumuye imitima igiye hamwe bahumure bahumure Isaac TV ni wabo Isaac ndi wabo nana n'uwanyu nitwakora amafuti mudukwega amatwi mutugira ati non c'est pas comme ça ariko vraiment twe nta mafuti tuzokora kubgabo hawo tuzakoreshwa n'abazotwitura ariko bazotwitura ubu ndabivuze ndabisubiye dirize ndabivuze ndabisubiyemo umuntu azosubira kudukoresha amafuti ni kumuboha no kumushikiriza ubutungane negose kandi kata uzo dukoresha amakosa kuri Isaac TV oya asa no gukinira abantu 150 z'abantu zo kuza kugusinisha mu mitwe amajana aha uje ngaho ugazana ibintu byo kuyayata no kukuboha igiti badutwara kwa mutama hariya cyangwa kwa opeje nibamba twitwarira ngo twapostinze ibiganiro bahenye ngo amakava drizo arago batwara kubera batubeshe kandi kubesha birahano cyane gose amategeko kiranditse birahanika nuko rero murakoze yego hamakunzi ba Isaac TV ko muhumure nko boss wanje babwiye turabakunda razi ko tuma twazana ibintu byiza cyane hama tubashimire cyane kuba mwaduhaye no mwanya boss murakoze cyane ndiko ndabetinga abazungu ariko barangiye amafaranga aho barajyaguye ariko narabihevye cyo kubetinga so turabakunda cyane rero kubwo turababwiye ati bye bye Isaac TV